Stefano rero ngo yari umuntu yuzuye ukwizera na mpwemu yera. Uyu rero abantu barahaguruka baramurementaniriza. Umurongo w'icumi uravuga ngo ariko ntibashobora gutsinda ubwenge na mpwemu byamuvugisha. Mpwemu yera nitwamwuzura, nagira ndababwire ngo bazotugwanya ntibazodushobora, kuko ntibazoshobora gutsinda mpwemu yera adukoresha canke atuvugisha. Binaniranye bahaririye nawe bikananirana, bakiyanka ko bamutsinda, baca barondera babarementaniriza, barabahera batangura kumurementaniriza. Bavuga ngo tuzi ibyagezwe bya Mose, ngo yatutse ahera, ngo aheraho urusengero, ibintu vya gutyo baramurementaniriza. Ariko kubera Stefano yari yuzuye mpwemu yera, usomye ku murongo wa 15 havuga ngo abicaye mu ikoraniro ry'abashingantahe bose bamuhanze amaso, babona mu maso yiwe hasa naho umumarayika haca ibibatsi. Kubera iki? Yari yuzuye mpwemu yera. Nubwo barementanya, nubwo bariko baramuhaririza, kubw'ubushobozi bwari bw'umurimwo, babona yuzuye ubwiza bw'Imana, mu maso yiwe ngo hasa naho umumarayika. Aratangura rero yanzika kuvuga, hanyuma arabivuga, noneho ngo barashangashigwa. Usomye ku 54 baravuga ngo bavyumvise barashangashigwa, bamurira imisaya. Wariko Stefano yuzuye mpwemu yera, ahanga amaso mwijuru, abona ubwiza na Yesu Kristo ahagaze iburyo bw'Imana. Haleluya. Barashangashigwa, ariko mpwemu yera ari muri Stefano atuma ijuru rimwugurukira. Si ivyo gusa, ngo baca bamutwegera inyuma y'igisagara, batangura kumutera amabuye. Baramutera amabuye, ngo maze bakiriko baramutera amabuye Stefano. Ku murongo wa 59 Stefano ngo yambaza Imana avuga ati ngo Mwami Yesu akira ubugingo bwanje. Arongera aravuga ati, ngo arapfukama arasemerera n'ijwi rirenga, aravuga ngo Mwami nubaharure kwiki cyaha. Murazira ijambo na Yesu ko yarivuze hamwe ari ku musaraba, aravuga ngo bababarire ntibazi ico bakora. Mu yandi majambo bababarire nubaharure kwiki cyaha. Abantu buzuye mpwemu yera, icompa kuzura mpwemu yera gushika no ku rupfu. Umuntu ku rupfu yuzuye mpwemu yera aratandukana n'utuzuye mpwemu yera. Amajambo bavuga mu munota wa nyuma abarangije urugendo rwabo. Abuzuye mpwemu yera n'abatuzuye mpwemu yera biratandukana. Abuzuye mpwemu yera imisi yose bavuga ngo akira ubugingo bwanje. Na Yesu niko yavuze. Na Stefano yari yuzuye mpwemu yera, ngo abona ijuru rirugurutse, abona ijuru rirakingutse. Mu yandi majambo abona riramwugurukiye, ijuru rigira rimwakire. Aca aravuga ati, Mwami ubugingo bwanje ndabushize mu maboko yawe. Amabuye amurembeje. Abuzuye mpwemu yera no ku rupfu barangiza neza.